murakoze cyane kuko mwagiye mukurikirana mu mwaka uheze ubushikiranganji bw'umutekano bwarondeye uburyo bushobora kubaka ibitaro by'igipolisi cy'u Burundi kuko aho usanzwe bukorera mu nzu bupangiwe na leta. Icyo gikorwa rero cyarakozwe haba mu kubanza kuziganya ku ruhande rw'ubushikiranganji biciye muri ibyo bitaro nyene, haba no kurondera abo kugira ngo dushobore kwiyubakira. Aya masezerano rero amaze guca mu nama nshingamateka akayemeza, no musi niho dushoboye kuyashaka umukono n'ishyirahamwe rijejwe ibikorwa byo kubaka rya leta y'igihugu c'Ubushinwa. Bizotuma rero kuri aya masezerano dushyize ku mukono hashobora guca hegeranywa uburyo bwose bukenewe kugira ngo dushobore kubaka ibitaro by'akarorero, aho ishyirahamwe rikoranye n'abahinga b'abarundi bazoheza bakubaka ibitaro, aho bimaze kurangira tuzoba dufise ubuhinga, ubumenyi n'ibikoresho bizotuma ata murundi asubira kugenda kwivuriza hanze ngo yabuze ubuhinga bukwiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kiretse uzoba yipfuje wenyine. Niyo ntumbero rero y'aya masezerano. Oya si intererano, ni ingurane kuko ibyigwa byarakozwe, biragaragara yuko ibitaro by'igipolisi nibyamara kubakwa bizoshobora kwirihira iryo deni, bibaye ngombwa leta y'u Burundi nayo ikaza irasahiriza. Ariko icambere gihambaye kugira ngo tugarukire ku magara y'abenegihugu b'abarundi muri rusangi nayo abapolisi. Uburyo buzoronderwa kuko turarondera n'uburyo burenga cyane bwababa miliyoni 100 z'amadolari, mugabo ibyo bizovana n'ingene ivyigwa vya nyuma bizoba birangiye, ashobora kuja hasi canke akaja hejuru. Niko twabibabwiye, amasezerano sayikuronka amafaranga, ahubwo nayo yatuma uruhande ruzokubaka ibitaro urujako sayi guca turonka amahera, nayatuma uruhande ruzokubaka bino bitaro ruca ruja kurondera muri leta y'Ubushinwa ayo mafaranga. Bivanye rero nayo ubushikiranganji bw'iga ca leta, ubushikiranganji bw'iwacu bw'umutekano, ubushikiranganji kandi bujejwe inyubako mu gihugu cy'u Burundi, bazoba bashitse ko baraba ivyigwa vya nyuma. Tuzoheza tumenyere igitigiri ca nyuma, hamaze kuboneka igitigiri ca nyuma n'imyaka ayo mafaranga azoyibamo izoheza ikimenyekana, ariko bizofatirwa ku madeni asanzwe atangwa bifatiye ku rugero rwo hasi cyane mu bijanye n'inyungu, binafatiye no ku myaka bashobora kubanza kurindira kugira ngo igihugu citegure gishobore gutangura kure hari uko kimaze gushishikara.